N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye hirya no hino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye, abari muri Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, mudukurikira muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, mu buseruko no mu mpanuka muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Umuntu umwe yaraye yishwe ngaho mu ntara ya Gitega, komine Gitega, aho bivugwa ko rero uyu muntu w'umugabo yarashwe n'umupolisi aca aracikana, arapfa arahwera. Ivyo bikaba biri kuvugwa ko rero uyu mupolisi yarashe uyu munyagihugu, aho gushika amangaya hatari hamenyekana umwidondoro w'uyu yarashwe, kuko nta cangombwa na kimwe canke ikimuranga yari yitwaje canke yari yagendanye. Uwo muntu yarashwe n'umupolisi, bikaba bivugwa ko rero yari ahari umunara, yari mu ruzitiro rw'ahari umunara w'ishirahamwe Rimiteri, ngo niho yarari. Umupolisi yamurashe ngo n'ucungera ku biro vya komine ya Gitega, ngaho mu ntara ya Gitega nyine. Yaciye amukubita amasase mu gikiriza, aca aramwica agwa aho ngaho. Gushika amangaya hariko harakorwa amatohoza kugira ngo hamenyekane uyu mugabo yoba yagandaguwe n'uyu mupolisi. Tuvuye kuri iyo nkuru, abanyagihugu batanguye gusubira kubaza ubutegetsi imvo abenegihugu babo canke abana babo bariko baricigwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Bamwe mu basirikari baravuga ko umukuru w'igihugu yabataye kuri songoye, hama agaca yibera iwe mu gihugu kumwe n'akagwi kabo kabarungitse mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo, bakinabandanya kubarungikayo, ariko bo bakisigarira ngaha mu gihugu bakihamiramo, abana b'u Burundi bakaja kwicigwa muri Congo. Ni nyuma yaho hamenyekanye abandi basirikari bariko baragandagurwa, n'amakuru umuhari Red Tabara washize ahabona, washize hanze yuko intambara ziriko ziramara abana b'u Burundi bose bapfiriye ngaho ku butaka bw'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Abasirikari nabo bakaba batanguye kuvuga ko ivyo biriko birababako ari uko banumye ntiberekane akarenganyo n'akababaro kabo, kugira ngo umukuru w'igihugu n'akagwi k'abajenerali barungika abana b'u Burundi muri Congo bahave bahagabira, bafate ingingo yo kudasubira kurungika abo basirikare muri Congo. Nabo bakaba bavuga ko rero bagiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo barabe ko ubutegetsi
Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu bohagarika kurungika abandi basirikari muri Kongo, ariko hakibazwa niba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azovyemera, na cane cane ko baronka amafaranga atari makeyi kuri abo basirikari barungikwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Leta itabara itangaza ko abasirikare 200 aribo bamaze kugwa muri izo ntambara, ngo abandi benshi baciye bagenda bahava ari inkomere cane. Ni nyuma yaho kandi hari abasirikare bivugwa ko bapfiriye mu kibira, abasirikare basaga 181 bakaba barapfiriye ngaho mu kibira kubw'intahe y'umusirikare yarokotse ngaho mu kibira, atangaza ko ivyabaye vyari akamaramaza atari ivy'abantu bakora, ahubwo babona ko ababateye ngo bari amadayimoni, nk'uko uyu musirikari yarokotse abitangamo intahe. Tuvuye kuri iyo nkuru, reka tuje ngaho mu ntara ya Kirundo, komine Bugabira. Abanyagihugu batava mu mugambwe CNDD FDD, abanywanyi b'iyindi migambwe itari ku butegetsi, baratewe ubwoba n'umutima uhagaze bivanye n'uko abanyagihugu inyankamugayo za CNDD FDD harimwo imbonerakure n'abandi bategetsi batandukanye, bakaba bariko barabatera ubwoba ko mu gihe batokishikana ngo baje mu mugambwe CNDD FDD binjiremwo mbere y'amatora ngo bazokwibonerako. Kuri ubu ngubu ibintu birabandanya gukomera, bigeze n'aho abadandaza bategekwa kudasubira kugurisha abantu batari mu mugambwe CNDD FDD ibidandazwa. Abanyagihugu rero bo muri iyo komine Bugabira bakabona ko ibiriko birakogwa n'imbonerakure ari akamaramaza, kandi ko bitarekuriwe n'amategeko, nk'uko babandanya kugenda nabo bidogera iyo ngingo y'imbonerakure. Musitanteri wa komine Bugabira twamuhamagaye, ariko yatwishuye ko atarazi ivy'ico kibazo cy'abanyagihugu arongoye bariko barategwa ubwoba, avuga ko agiye kugikurikirana kigakemuka. Tuvuye ngaho mu ntara ya Kirundo, reka tuje ngaho mu ntara ya Makamba. Mu ntara nshasha ya Makamba, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye atangaje anasaba indongozi ko zitagomba gutegereza ko ikiringo cazo gihera, ahubwo bagomba kuva hasi nyabune bagakora kugira ngo bateze abenegihugu imbere. Ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabivugiye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, ikaba ari n'intara nshasha, intara ya Burunga, nk'uko biriko biragenda bivuga. Evariste Ndayishimiye rero ntasiba gusaba indongozi ko ziva hasi zigakorera abenegihugu. Naho mu nkuru zivugwa mu makungu, reka tuje ko leta y'Ububirigi mu rwego rwo gutsimbataza umubano uri hagati y'igihugu c'Ububirigi n'igihugu c'Uburundi, kuvuga ngo ubwami bw'ico gihugu. Murazi ko igihugu c'Ububirigi gitwarwa n'ubwami. Ubwami bw'ico gihugu bwaronkeje igihugu cacu c'Uburundi amafaranga y'amanyaburaya angana n'umuriyoni n'igice mu gisata c'amagara y'abantu. Baciye babishira mu gisata c'amagara y'abantu nyene mu buvuzi, kugira ngo azobandanye ateza imbere ubuvuzi ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ivyo rero kandi tukiri no mu gisata c'ubuvuzi, aho muganga.com yaciye atangaza ko abaganga ngaha mu gihugu c'Uburundi badohotse mu kubahiriza ihame
buganga. Avuga ko rero bagomba gusaba ivyo umutegetsi bwakoreye muganga Christophe Sahabo karitituka ko bavogereye umwuga w'ubuganga, ngo ata muntu ategetswe gukura canke kuvana umurwayi kwa muganga keretse umuganga wenyene niwe ashobora kubikora. Ngo rero ivyakorewe muganga Christophe Sahabo agakugwa mu bitaro ataroroherwa, ngo abaganga bategerezwa kurondera ivyangombwa vyose bagashengeza leta yamukuyemwo imbere y'ubutungane. Uwo muganga abisaba abaganga bose iyo bava bakagera bo ngaha mu gihugu c'Uburundi kugira ngo bafashe muganga Christophe Sahabo. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka n'agahwane.